Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ku biriko biratangazwa n'abarundi batandukanye bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ndetse benshi bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bakure amaboko mu mpuzu amaze bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Apotre Mbayahaga Isidori, ikimenyetso cyiza cy'inda yasumbye indagu. Pasiteri Mbayahaga Isidori umaze igihe agaragaza ko yiyemeje gushyigikira ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse akiyemeza guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse akaba amaze iminsi akina ku mubyimba abarundi, aho avuga ko Uburundi butunze ndetse akavuga ko abarundi nta kibazo bafise, akagaragara ashyigikira bikomeye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeje guta igihugu mu manga. Bamwe mu barundi barabona ko amaze kurengera kandi barabona neza ko amaze kurenga umurongo. Hakaba ari amakuru avuga ko hari n'abategetsi batamwishimiye, ndetse andi makuru twabashije gutohoza twakuye mu iperereza ry'u Burundi akaba yemeza neza ko Pasiteri Mbayahaga igihe atahagarika ibyo arimwo muri no minsi ashobora kugirirwa nabi cane, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko abashaka kumugirira nabi ari abashigikiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho yagiye atangaza amagambo atari meza kuri Bunyoni, ndetse n'uyu munsi akaba akomeje gutangaza amajambo akora mu nkovu abarundi batari bakeya. Birangiye benshi mu barundi bavuze ko igihe kigeze, niba adashoboye guceceka, igihe kirageze kugira ngo akurwe ku isi, kuko biboneka neza ko icyo ariko arakora atacindi uretse kugumya gushyigikira ibinyoma ndetse no gukora ikibi kwa CNDD-FDD. Nabyo turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, aho tuza kubereka amakosa akomeye cyane, ndetse tukaza no kubereka ibitegereje Pasiteri Mbayahaga igihe atakihana ngo asubire mu murongo yahozemo wo gukorera Imana aho gukorera ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza no kugaruka ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yatangaje ku munsi wo kwikukira, ndetse tukaza no kubereka ibihe bikomeye cyane Uburundi bwabugiye kwinjiramo kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Byose mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ninde anezwe abanyagihugu, kuko biraboneka neza ko batereranywe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi bakemeza ko Ndayishimiye amajambo akomeje gutangaza ari amajambo yo gusinziriza abarundi, mu gihe abarundi bari mu bihe bigoye cane kandi biteye ubwoba. Abarundi ngo bari ku murindi w'iterambere ushimishije, naho hakiri byinshi bikibuze. Ibyo biri mu ijambo ryaraye rishikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye rijanye n'isabukuru igire ya 63 Uburundi buronse intahe yo kwikukira, ihurirana n'uyu wa mbere mu Kakaro umwaka wa 2025. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yemeza ko inzara yarwanijwe bikomeye, abarundi benshi ngo
bakaba bariko bariyubakira uburaro bwiza. Bamwe n'abandi babona ko iyo mvugo ariyo kubakora mu nkovu, ngo kuko intwaro ya CNDD-FDD yashize abarundi mu bukene butagira izina, kugira baronke ico bafungura bikaba ari igikorwa kitoroshe na gatoya. Amajambo mwenayo ngo ntawe yoba agisamaza. Abarundi ngo babandanya urugamba rwo kwibohora ubutegetsi bukibandanya bubahonyora ku gakanu n'aho bitwa ngo barikukiye, ndetse bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo ibintu bije ku murongo ndetse bihinduke cane. Imyaka 63 y'ukwikukira ariko demokarasi irugaranywe n'amagufuri. Bujumbura kuwa mbere mu kakaro 2025 mu gihe Uburundi buhimbaza kuri uyu wa mbere mu kakaro imyaka 63 iheze buhabuje intayo kwikukira, abanyagihugu bari mu gahinda kenshi, akarenganyo muri politike, ubukene bwiganje, imbibi zugawe. Abarundi bariyamiriza ko babuzwa umwidegembyo hamwe n'ubutegetsi bucuma abarira yabo. Bose bari mu mwiheburo ndetse bakabavuga ko bagiye guhindura ubutegetsi byihuse. Mu ntara zose zigize ako gahugu gatoye ko muri Afurika y'ubuseruko biboneka ko abantu bababaye. Abanyagihugu bariyamiriza icuka ca politike cuzuyemwo igitsure, intwaro yananiwe hamwe n'ubukene buguma bwiyongera. Hejuru ya byose ikirere ca politike kiganziwe n'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi haraheze imyaka 20 wagirizwa ihonyangwa ry'agademokarasi yabonetse mu mwaka za 90. Ubwo abaserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, amatora y'abashinga amateka n'ay'abahanuzi b'amakomine aheruka kuba yari ikinamico. Urunani Burundi bwa bose ruvuga ko habaye ubusuma bw'amatora buhamba ibyizigiro bya nyuma bya demokarasi. Co kimwe no ku ruhande rwa seneri n'indongozi zawo ya kera, Agathon Rwasa yakumiriwe muri ayo matora, avuga ko ayo matora yari itembagazwa ry'ubutegetsi riciye mu matora, agagereranya n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare muri kahise. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo nyine iradomwa ko urutoki, yagirizwa kwemeza ibyavuye mu matora nubwo benshi babyiyamirije. Nta gutandukanya amabanga ya leta kandi nta kwigenge bukihari mu butungane, niko bivugwa n'umwe mu ndongozi za Aprona. Mu bisagara co kimwe no mu misozi, abanyagihugu barafise ubwoba ku ntwaro, bavuga ko irwaza umukazo. Igitega, umugwa mukuru wa politiki, umwe mu badandaza aravuga muri rusange umubabaro wibonekeza. Badusaba gutamba duhimbaza intayo kwikukira, ariko ntitugira ico gufungura kandi abana bacu ntibaronka imiti. No kwikukira ukuye. Ubutunzi burasinzikaye. Ku bijanye n'ubutunzi naho nyine birateye umutima uhagaze. Ibiciro byaraduze ku rugero hafi 45% kubw'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi yerekana ko ubushobozi bw'umunyagihugu ari butoyi cane, kuko hasanzwe hari ubukene budasanzwe. Umwimbu mu burimyi ari nabwo bubeshejeho benshi mu burere nka bwose usa n'uwahagaze kubera kubura ifumbire. Mu Rugombo, mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, umwe mu banyagihugu arashinga intahe: ntitukugira ico tugaburira abana bacu, n'ibifungurwa mbumbarugo ntibikiboneka. Ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta byabaye nk'umugenzo. Iyo migenzo yuzuye no mu ndongozi zo mu ntwaro nk'ubw'amasoko menshi yigenga. Amagara y'abantu n'indero ibisata byahebwe. Ku bijanye n'ikibano ubihabera ntibirababaje. Amavuriro mato mato ntagira imiti n'abakozi. Ibitigiri by'ababyeyi bapfa bariko baribaruka hamwe n'abana biguma biduga. Mu mashuri yisumbuye inyubakwa zarashaje n'ibitabo by'amashuri byarabuze. Ubutegetsi bwishima ngo igihugu carikukiye, ariko bukananirwa no gutunganya ibikorwa bito bito by'ibanze. Niko umwigisha wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko yidoga.
mu bayabaga bo muri Cibitoki ariyamiriza ati tubayeho mu bwoba budahera, si umwidegembyo Rwagasore yadushakira ubwigunge mu bya politike n'iyugarwa ry'imbibi. Icuka kiranga imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi gituma ibintu biyangara. Abadandaza baridogera iyugarwa ry'imbibi ribuza abanyagihugu cane cane abo ku mbibi badakora ibikorwa bibazanira amafaranga. Iyugarwa ry'izi mbibi ryaratunize. Biravugwa n'umwigisha yahora ashora utudandazwa hakurya kugira ngo yongereze agashahara, ubu bitagikunda ko akora ibyo bikorwa ndengambibi. Ukwivanga k'u Burundi mu ntambara ya Kongo n'ikiroberi ca M23 nabyo nyine birateye amakenga. Umwe mu ntwazangabo za kera zo mu Burundi asaba ko izo ngabo zokurwayo byihuta, akabona ko igihugu ataco coguka na kimwe mu kwivanga mu ntambara yo hanze. Aranababazwa n'abapfirayo nk'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD barungitswe ku rugamba. Ibyiyumviro byo kwikukira bitigeze bishirwa mu ngiro. Kuri izo ngorane zose ni bake bashima ibyo umugambwe CNDD wakoze. Umwe mu ndongozi zo mu gihugu agerageza guterekana ibigenda nabi, akavuga ahubwo ko amatora yagenze neza n'utwigoro two gutsimbataza intwaro rusange, ariko ibyo avuga biragoye kwemera. Iyi ntwaro yarahanyanze ibyumviro bya Rwagasore, niko bivugwa n'umutama w'imyaka ishika 80, umunywanyi wa Prona. Kubwiwe CNDD yarahebye ikingi z'ubumwe z'amahoro no gusangira ubutegetsi biri mu masezerano yarusha yo muri Nyakanga 2000. Umuganwa Rudoviko Rwagasore azwi nk'uwaharaniye ukwikukira k'u Burundi. Abaharanira agateka zina muntu baravuga ko demokarasi yuzuyemwo iterabwoba. Baharura ababorezwa igufa, abanyuruzwa hamwe n'ubwicanyi ndengabutungane. Umwe muri bo amaze mu gihe imyaka irenga 10 afise amakenga ko ibintu bishobora kuyangara hamwe atacohinduka. Aragabisha ku murindi munini w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baguma bata igihugu bahungira mu bihugu bibanye. Naho bitavugwa bisiguye byinshi ku mwiheburo w'abanyagihugu barondera umwidegembyo, ubutungane n'agateka. Umwe mu banyagihugu bo mu Rumongi umanuka ubushira uburengero arasaba ati ntidukeneye amajambo, dukeneye ihinduka rigaragara. Iyo niyo ntahe yo kwikukira nyakuri. Ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya yemeza ko ibintu byifashe neza gushikaho atangaza ati Uburundi ntibwari bwikukire nk'uku kandi abarundi ntibari bwigere baryoherwa uko. Abatavuga rumwe nawe bamwagiriza kutitaho amagorwa y'abarundi no kubashinyaguriza byeruye. Tugaruke kuri Pasiteri Mbayahaga ugomeje gukorera inda ye, ariko akaba ari gukora ibintu bihabanye n'umwuga we wo gukorera Imana, aho ubu yatandukiriye ahubwo asigaye ashimagiza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse agashimangira amabi buriko barakorera abanyagihugu. Apotre Mbayahaga Isidori, ikimenyetso cyiza cy'inda yasumbye indagu. Umupasitoro Mbayahaga Isidori, umutekamutwe wahoze mu mugambwe wa Prona maze ubu akaba ari igikoresho cy'ubutegetsi bubi bwa General Neva, akomeje kugaragara yibasira u Rwanda, ari nako atagatifuza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Iki kirumira habiri cyaruswe n'inda ubusanzwe kiyobora itorero Hunga Icaha Ministry, ndetse ni kenshi cyagaragaweho ubutekamutwe bushukana. Nyuma y'uko Ndayishimiye afashe ubutegetsi, Mbayahaga wasumbwe n'inda yahisemwo kwirengagiza amabi CNDD ikorera abarundi maze ayibera umuzindaro. Intego nyamukuru ya Mbayahaga yahindutse ukwibasira uwo ari we wese ugaragaje ikibi gikorwa n'ubwo butegetsi ndetse no kwibasira ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibi akaba abikora mu rwego rwo gucinya inkoro ku badede bahaza inda ye. Anabyiriraho agamije kurangaza abarundi boreswe n'ibibazo by'ubuhuri biterwa na Neva ndetse na CNDD-FDD yiwe.
nubwo Apotre Mbayahaga Isidori agitinyuka kwiyita umukozi w'Imana, ariko bimaze kugaragara ko ari igikoresho cya General Neva. Mbayahaga ni ikirura kiyambitse uruhu rw'intama. Nta muntu uyobewe ko ari igisambo cy'ingufu kiyemeje kubaho kitunzwe no kuba nyiramubande w'ubutegetsi bubi bw'inkoramaraso bwa Gen Neva bwica abarundi b'inzirakarengane, abatishwe nabi nabo bakicwa n'inzara cyangwa bagahozwa ku nkeke n'abambari b'ubwo butegetsi. Iyaba Mbayahaga ari umukozi w'Imana by'ukuri yakazirikanye abarundi bababaye batotezwa bitewe n'ubutegetsi bubi bwa Neva, maze akitandukanya nabwo aho kubukorera ndetse no kugumya kwibasira u Rwanda ndetse no kwibasira bamwe mu banyepolitike batandukanye bagaragaza ikibi CNDD-FDD iri gukorera abarundi. Amakuru ahari ni uko ibyo ari gukora bitari ko birashimisha bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba hari umugambi wo kumugandagura umwanya uwo ari wo wose mu gihe atakisubiraho ngo areke gukora ibyo amaze iminsi akora. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.